Ramadan, 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 Ramadan. Kigo church ni al-i'tikaf nigiki kiranga i'tikaf. I'tikaf ni luzumu shay wa habsu nafsu alayhi, ni ukwizingira ku kintu hanyuma icyo kintu kagishirako n'umutima wawe wose, khairan kana sharra. Icyo kintu cyaba cyiza cyangwa se kibi, wizingiye ku kintu ukagishirako umutima wawe wose, muri icyo gihe tuvuga yuko icyo kintu wagize ko itikafu, cyaba kibi cyangwa se cyiza. Ubwo rero no kuvuga ngo ijambo itikaf bisobanura mu mategeko y'idini umuntu kwinjira mu musigiti agakambikayo, maze byakabikora ku muzirikanyi wo kwiyegereza kwa Allah, ko gukora ibikorwa byinshi bimwegereza kwa Allah, bimutonesha imbere ya Allah. None itikaf yoba yemewe mu mategeko y'idini? Hoba hari icyo idini ribivuga ko? Qad ajma'a al-ulama ala annahu mashru'. Amenyi bose barahuriza ko itikaf ari gikorwa cemewe mu idini. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام. إنهم محمد صلى الله عليه وسلم biravugako imisumi ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan yarakunda kwifatamwo ukwiherera, maze akinjira mu musigiti akitandukanya n'abaryango biwe, agakambika mu musigiti aho yamara iyo minsi yose ariyo yibereye. falamma kana al-aam alladhi qabida fihi i'takafa 20 yawman. Ariko rero hageze mu mwaka wa nyuma w'ubuzima bwiwe, uyu Muhammad sallallahu alaihi wasallama yiherereye mu musigiti ikiringo kingana n'iminsi 20 ya nyuma. Rawahu al-Bukhari wa Abu Daudi wa Ibn Majah. Ibi rero wobigira ko makenga naje kubirondera kwa Bukhari, nongera birondera kwa Abu Daud no kwa Ibn Majah. وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه بعده. kandi ngo ibi rero ntivyabaye kuri Muhammad gusa, burya ngo n'abakenyezi biwe nabo nyene barakoze i'tikaf, mbere n'abasahaba barakoze i'tikaf. Igishingira intahe ko yaba umugabo cyangwa umukenyezi abo bose baremerewe gukora i'tikaf. Ramadan, 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 Ramadan.